urazi kubona ibintu abandi batabona. Uri mu nzu ukabona bariko babaga inka, bariko barayibaga ukabona baje kugufata. Wewe nawe ari wewe wumvise umuntu ariko avuga ngo bariko babaga inka, bariko barangiyi, bariko ntiwoca utera urujana kwa rujante. Ariko Yesu yarahabaye. Dukomere Imana amashi. Imana ishimwe cyane. Amen. Ushaka manze mufashe dukomere amashi Imana. Ushaka kandi mufashe dukomere amashi abasenzi bonga bambaye hafi. Jewe mpagaze nkashinga intahe. Imana yanyiyeretse. Uno munsi ndiho bwira kabiri ubundi Imana napfuye yo ntaduga kuyu musozi. Jewe wa Mungu wa mbere utangura ukwezi kwa gatanu narindi ngaha ndiko ndasenga nka saa 4 numva umurozi aje kunigura kandi nicaye nikangwe sanga ndi mu cyumba cy'amasengesho. Kandi cyumba cy'amasengesho barasengera ariko nguma mbona imva imbere yanje mu nyuma mbona ikinogo mbona gihagaze ko umutantine wanje hari kwa Mungu. Hari kwa Mungu. Kandi ndavyibuka twaramusengeye umwanya munini ya cyane gushika saa 9 kuva yafashwe mu masaa 6 ari ndagera saa 9 turiko tumusengera hari. Naguma mbona ikinogo imbere yanje hagaze wanje n'abandi bagabo kuva ico yasaha sinasubiye kwicara guma nkwimba hasi menze nk'umusiba nta namwe narifise ngaba ubwo gusa amashitani guma nyene nyereka ko ngomba mfe. Ariko ndashima Imana ko abasenzi bambaye hafi kuva mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi kwa gatanu nta musi nimwe ndigansenga ngo uwo muraza kuza kuza kuniga yaraniga nkaca ngenda kugwa abantu bica nyuma yanje batambisiye narabahitana. Ariko uyu musi ndashima Imana yabazimu bose bikasi barapfuye. Ubu ndasenga aya masengesho yose tumaze nk'imisi ariko twagira amasengesho imisi 5 twara nasenga sinigera siba ntibigera baza kunkubita ngo bongere banigure ngende kugwa ko bakiritu naduga ngaha nasokoje natame ngo ndumusazi imishatsi yose yagurutse mengo mvuye kugwana. Waje wisokoreje neza nata kandi naza nambaye igitenge kimesuye nkata navundagaye ngataha menga nyene sinzi ukuntu meze tanu nguvu namwe numva urya musi ho n'ikibuni cy'amazi sinashoboye kugitahana kubera ko nari merewe nabi ni telefone banze kuyintwaza kugashike muhira kubera abazimu. Ndashimira Imana ndekuye ikankura ko irya kinogo nabona indi ngaha mu cyumba cy'amasengesho. Ndashimira Imana yanyemereye ko mbatizwa samedi heze nari nararahiye kubatizwa ubwira kabiri nabona mengo kubatizwa ntivyonyorohera naraza ngaha babatizwa nkatonda ariko ngeze ngaha imbere y'umuryango yacimira ngo irekere basi kindi cyangora narumva menga no guheba inzoga ntivyonyorohera narumva ntanyoye ikiyeri ntorica narumva nyene basi inzoga yari yambaye ribohero. Ndashima Imana kuva mbatijwe nabwiye Imana ati Imana ndagusavye amazi ntaje kubima twe gusa no kubirenge vya Aroni ndagomba amazi ashikere ku mutima ankuri inyota na wanahorana. Uno munsi ndashima Imana ko nemeye kumwe ifana ntagwaye ifana nayinywa ndi mu bitaro canke ngwaye malaria. Ari akana mutumvise ari akana avuza kanyu ifana wayinywa ryari nayinywa ngwaye naho nyene rero bikomeye ubundi nabona ifana atari inzoga zanje zanditse ari ahari. Ndashima Imana ko yanyemere kumwifana ntari ntagwaye ntafite serum. Ndashima Imana ndase yankuye ni kuvuga agafana bakanywa nk'umuti ngwaye basi ndi kumiti. Ndashima Imana ko yanyemere kuyigura ifana 2000 nabona 2000 yose uzugura kandi simire ikiye ryo nyasozugura. Ndashimira Imana rero ko yemeye ko mbatizwa nukuri ndazoshigaje mbatizwe nazemera nkaza ngankemera nkonzo batizwa mugangeza aho hepfo navuga ati ahubwo nta namakuru kandi nkavyanka mboshwe cyane. Ndashima Imana reko abazimu bikarisi bapfuye n'abasigaye ndizigiye ko bagiye gupfa guko nashitse ku muvyeyi nashitse nukuri Imana. Ndashima Imana nkwe mu mwijima nahoramo ariko Mana nimufashe dukomera amashimana ko nari ngo cyane jewe nari umuntu basi ntabona imbere je ikintu kibaye narandika itariki rero yageze ko ncuri intimba naricara mu bandi badamu tuga turayaga bizungurutse nace mu cumba nkarira aho numva Imana mengo ntayihari basi Imana numva no nayigonga ndayibonye ifise nk'imodoka ariko ndashima Imana ko yampaye ubuye kuyimenya nkabanzuka ngaha muri burakeye ubundi no mu ruvumana narahevye ibitenge byashafura mu ivaze ntavyambara kubera nibereye mu vyanje nuko nimufashe gukomera amashimana. Ariko repentance dukomera Imana amashi menshi cyane. Yari yarashavuriye Imana kugeza kurugeza huye nayo mwibarabara yoca igonga ariko ubu yumva yoyiheka. Dukomera Imana amashi menshi cyane. Haleluya.
ndamwibuka kweri yaje ngaha arushe aremerewe, naramubwira ibintu akambwira iby'iwiwe, nkamubwira ibindi akambwira ibyiwe, nkamubwira ibindi akambwira ibyiwe, ariko ntiyacitse intege, abandanya aza gusengerwa n'abasenzi bamusengeye igihe kinini. Komera Imana amashyi kubw'abasenzi n'abakozi b'Imana, twongera Imana amashyi kubw'igicaniro cya Repentance. Bwana Yesu asifiwe.